igihe Abisirayeli bari muri Egiputa, umwami wabo Farawo yakoze ikintu giteye ubwoba mu gutegura inama z'ubwenge kugira ngo ahonye Abisirayeli. Inama z'ubwenge zirakogwa ku bw'Abisirayeli, ati ntitubakumire kugwira kuko boba benshi bakatugwanya, ati tubakoresha ibikorwa vy'agatuzo kugira ngo boye kugwira. Ivyo kurya n'ivyo kunywa n'ivyo kwambara no gushaza mubareke babironke, ariko abana b'abahungu abavutse bose mubice, ibisigaye babe ataco binona, tubamare ku ruyeri kugwenge. Tubemerere kuva muri iki gihugu ariko tubagira abaja bacu, tubakoresha ibikorwa vy'akavu n'amavyigo, bitume bibagira igihugu cabo c'amavukiro. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda, umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Erega inama nk'izo n'ubu zarakoranye, sitabo bantu bitwa abakristo bariko baja mw'ijuru, ngo tubagire inama z'ubwenge kugira ngo ntibaducike. Erega ibyaha barabizi kandi barazi no kubihunga, ariko reka dukora ikintu kizobarimbura batabizi, duce mu vyo barya no mu vyo banywa no mu vyo bambara, babirye bavyinovora babinywe bibasosera, bambare bashatse babekwe bagende nk'uko abisi bagenda, tubaca intege kugira ngo tubinjirire impande zose batabizi. Abasigura mubareke, n'abasenga nabo nyene mubareke, abaririmba mubareke baririmbe nabo nyene, tuzobafata kamwe kamwe batabizi gushika bose tubahejeje. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda, umwasi atugwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Shengero ry'umwami Yesu mubimenye ko izo nama zakorewe twebwe, akagatiro gasonsa ko muri iki gihe nta kindi kavuye katari bibi kayangana vyasutswe mw'isi, vyatumye ingabo nyinshi za Satani zisukwa mw'ishengero, zija mu bibanza bitandukanye, mbe
zizohereza ishikana harizo zifata ingingo, bica bituma ibizira vyinshi vyinjizwa mw'ishengero ry'Imana. Vyatumye abakristo benshi bahumanywa batabizi, barabandanya baririmba bakabandanya bavuga ubutumwa, ariko inzira ija mw'ijuru yoyo barayitaye. Nimwibuke Daniyeli hamwe n'abagenzi biwe, bamaze gushika i Babuloni bagize imigabo yo kutiyandurisha ivyo kurya vy'i Babuloni hamwe n'ivyo kunywa vyaho. Erega bene data, abo tunigana saba inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza, nimwe mumbiza ahantu ho mw'ijuru. Nico gituma bikwiye bene data ko twikangura. Erega twaratewe ntitwabimenya, ikangure shengero tuje ku rugamba. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi atugwanya uwowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru.